mazina ngira ngo murazi ko nitwa Ntahiraja Isaac, wampaye ikaze yabivuze. Hanyuma kandi nkunze kubwira abantu ati mbega mwe murahora mubaza abavyeyi igituma barabise ayo mazina. Naranezerewe cyane numvise pasiteri wacu nawe nyene ashoboye kudusobanurira igituma baramwise rirya zina. Nanje narabajije kandi ariko Jesse ndababwiye sindababwira uyu munsi, nzobabwira uwundi munsi. Nariko ndavuga reko nitwa Ntahiraja Isaac. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice ca 13. Turasoma hariya ku murongo wa 24. Ubutumwa bwiza bwanditswe bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice ca 13 n'umurongo wa 24. Ariko kugira ngo vyumvikane gose duhere ku murongo wa 22. Umutwe w'amajambo uvuga ngo mbega abakizwa ni bake? Mbega abakizwa ni bake? Ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari kugendo aja i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati mwami, mbega abakizwa ni bake? Nawe arababarira ati mushishikare guca mw'irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyene inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti mwami twugururire. Nawe azobishura ati simbazi, sinzi niyo muvuye. Mani tubabarire cyane. Iri jambo rero ririmwo ikibazo, kandi n'ubu abantu barabaza. No muri iyi ndwi hari umuntu yambajije ati none burya mwarimu, ni ivy'ukuri Imana iriho? Ndamubwira nti none we kumaze igihe mu ishengero, kubera iki umbajije ico kibazo? Arambwira ati mbajije ico kibazo kugira ngo numve vy'ukuri ko bitoba ari ibintu vy'ibigereranyo. Ati jewe niri ubusa ndaburara, duhuza amaso n'umwana ambwira ati mama mpindya. Ati kandi harya batetse inyama. Yumvise iryo jambo acararira. Duhwanye arambaza ati none aho Imana iriho? Ndamubwira ati Imana iriho. Ati iremera ko umuntu ashobora gusonza kandi umuntu akamererwa nabi, kandi n'abantu bakabibona, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo n'abantu bazoba bavuge igishinga ntaye cawe ko ari icukuri. Ati uyu muntu turamuzi arara ubusa, atagira icaha abana, atagira ico arihira abana minerevare, atagira ico yambika abana. Turamuzi yambara impuzu imwe, turamuzi adandaza homba, adandaza homba, adandaza homba. Turamuzi apanga apangura, apanga apangura, yimuka inshuro 5 mu mwaka umwe. Turamuzi atagira amahera yo kuriha inzu. Turamuzi mu kirato kimwe. Turamuzi mu mashesheti yatobotse. Aga abantu bambarira amashesheti yatobotse. Hari umuntu ugomba kumusitaza yinjiye mu nzi wawe, umubwira ati kuri ibirato. yofuma yemera gusubira inyuma
hako akura ibirato, none yambaye ikigegene c'ishesheti ntashobora kwemera gukura ibirato, acakubwira ati muntunge gatoya, muntunge kweri mwihangane jewe ninjirana ibirato. Abantu nk'abo muze mubareke, kandi bagiye muce mwongera mutegura aho hantu. Ariko baramubaza ati none abakizwa ni bake? Iryo jambo risigura ngo mbega wowe urakwiza, uracarondera abandi? Mbega hoho urondera bangahe? Mbe mu bwami bw'Imana hari ibyicaro bingana gute? Uzorondera abantu gushika ryari? Mbega n'ubu uracahamagara? Yesu arababwira ati mushishikare guca mu irembo rifunganye. Ikibazo saba abantu benshi mubona bagundana bankurikira, ariko ikibazo nugushishikara guca mu irembo rifunganye. Kandi ndabifuriza gushishikara guca mu irembo rifunganye. Yesu aravuga ngo ibi ndababwira muri iyi minsi rega abantu ntibagomba guca mu irembo rifunganye, ariko aravuga ngo mu gihe kiza, mu yindi minsi iri imbere, abantu bazifuza guca mu irembo rifunganye ariko ntibazobishobora. Mwebwe rero mushishikare guca mu irembo rifunganye. Guca mu irembo rifunganye birasaba ko umuntu yitegura. Mu irembo rifunganye muragundana n'abantu, impuzu zirashobora gukenyuruka kandi ntushobora kubandanya uri gusa. Ingorane zavuye kuki? None ko zakenyurutse ingorane nizihe? Ntiwiteguye. Kandi urimwo uri kuraca mu irembo rifunganye, mugabo hari ahantu wasamariye nugukenyera. Haleluya. Ukaba ugomba guca mu irembo rifunganye, witegure mu gukenyera, kuko impudu zigakoroka biragutwara uwundi mwanya uri kurazinoba, biragutwara uwundi mwanya uri kurakenyera. Abo mwari kumwe uheza gukenyera bageze ku rugendo rwa kuri, biragusaba ko witegura. Uwundi yavuze ngo mwambare icuma gikingira igikiriza kugira ngo mushobore kuzimya imyambi. Haleluya. Muri uru rugendo birasaba ko witegura, ukamenya ko naho ugiye ushobora guhura n'imyambi. Imyambi ukubuza kubandanya. Urashobora guhura n'umwambi uri umukozi w'Imana, urashobora guhura n'umwambi uri umuririmbyi, urashobora guhura n'umwambi uri umwungere, urashobora guhura n'umwambi uri umusenzi. Uwo mwambi ukakurasa, bigutwara umwanya wo kwivuza. Kubw'ibyo rero mwabire icuma gikingira igikiriza, kuko imyambi izoza. Nutitegura kare ukibaza ngo n'ibintu vya regerege, ukibaza ngo urwo rugendo ni ambiance, bizogutwara umwanya wo kongera kwitegura. Mwambare n'ibirato, mwambare n'ibirato. Guca rero mu irembo rifunganye, abantu ntibaba bavuye hamwe. Urabona iyo ugendereye muri bisi, hajya muri bisi ni mu irembo rifunganye bagabo. Abantu b'abadamu bamenyeye utuntu tw'udu batwara utuntu tw'udusakoshi, bagize n'inzara biparfimye, agaca agenda mu bisi akicara, agaca abwira abantu mukumva yera aca yinjira. Igizayo igizayo nimwegerane, hajya harajamwe uwundi, hajya hajamwe uwundi. Ngo yango urumva umukonvoyeri ntakeneye kumenya uwinjiye ko afise amavuta.
ntakeneye kumenya ko winjiye yagoroye ishati, ntakeneye kumenya ko winjiye yambaye ibirato, akeneye kumenya ko winjiye afise amahera yo kumuha. Wewe washajije, ni wewe umenya ngene wicara ku matajanti, ni wewe umenya ngene wirinda na wa muntu ugafuma umusaba ati ndugu yangu raba ngene wobigenza, mugabo muricarana sogetweneye 400 zangu sogetweneye, 500 zangu sogetweneye, mwiremba rifunganye, ibisuma biratanguranwa, ariko ntivyemera gusohoka mwiremba rifunganye. Bagarukira ajya ku muryango barasopa bagakurayo amahera, bagakurayo n'ingodo, bagakurayo uburanga muntu, bagaca bagaruka. Nta mwanya bafise wo kugundana ngo bashike kure, mugabo ku muryango barahagarukira. Kubw'ivyo mwiyubare kuko abamujana bashobora kukugirira nabi, ariko wabiri bigwanishwa. Haleluya. Abi Filipi 3:12. havuga ngo gicete Paulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi 3 igice umurongo wa 12, havuga ngo sukugira ngo mpejeje kubihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe cyatumye nanje ubwanje fatwa na Kristo Yesu. Erega sukugira ngo turamaze kubihabwa. Hari umuntu muri uru rugendo afise nk'umutwaro agasengera impuzu, hanyuma Imana ikamuvumburira nk'iyora 2, hanyuma ukambara amezi 2 uberewe. Erega sukugira ngo uramaze kubihabwa, erega sukuvuga ngo uramaze gutunganywa, oya, ariko subira ubandanye kugira ngo ushikire kimwe cyatuma nawe ufatwa mpiri. Ndabandanya mu rugendo. Rero urabona umuntu agomba gufata urugendo, abantu banyonga amapikipiki, amategeko avuga ngo umuntu w'ipikipiki ni yambare kasike, siko? Hanyuma yambare n'ibirato. Narabonye umugore umwe azi amategeko, yamaze umwanya kwibarabara, umumotari ahagaze agaca muraba ati wewe urafise kasike mugabo ntugira ibirato, genda. Nca ndabaza uwo mugore, none aho wanse kwa gutwara ko yatambaye ibirato? Ati yes. Ati kubera iki? Ngo ariko aranyonga imoto, nguza wumva ngwikamamiri ngirakorotse, agaca akata agasubira inyuma kuja gutora ikamba mbiri. Ati uwo muntu ntababereye kunyonga ipikipiki. Wa mugore arazi ibintu. Ega naje ndakumviraho, ubu naje mu gutegera imoto ndaba ko wambaye ibirato. Yego. Hanyuma uwundi ipikipiki, ibikoko bica biraza binyita mu jisho, kandi kasike narinda ifise mugabo nayisize muhira. Nca mpagarara ndiko ndiraba muri retroviseur, mugabo mu mutima ndiko ndiyumvira ati nona haryomeneka canke ryohuma, nari mfise kasike nkaba nayisize muhira, noba nziziki? Muri ibi harimo no kutumvira. Ivyo nivyo nako ndibwira, ndiko ndikuramwe ibikoko biri mu jisho. Kubw'ivyo mwambara ibigwanishwa byose Imana itanga kugira ngo mushobore kubandanya no guca muri iryo rembo rifunganye.
muri iryo rembo rifunganye si umunyenga n'ukubandana. Muri iryo rembo rifunganye si umunyenga ariko harimo n'impanuka. Abikorinto cete ca mbere candikiwe ishengo ry'Ikorinto igice c'icenda. Umurongo wa 25. Cete ca mbere candikiwe ishengo ry'Ikorinto igice c'icenda umurongo wa 25. Kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri vyose. Abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenda dutyo kugira ngo duhabwe igitazoshira. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Abo bagenza batyo, abo barategura ibintu byo kwambara ku mavi, abo barambara na kaske, abo barambara na sentire, bakaraba n'ivyangombwa, bakaraba na dokima, bagapima amatara ko yaka, bakaraba bya binyoteri ko vyaka. Abonye kwaje no kwitegura muri ivyo akiyandikisha kuzoja mwihiganwa. Abo bagenza batyo kugira ngo bakorere igitsibo gishira, ariko twebwe Yesu nahabwe icyubahiro duhiganirwa igitsibo kitazoshira. Kubw'ivyo mushishikare guca mw'irembo rifunganye. Ndarangije, twuname dusenga Imana. Mbega wumva uri kurabandanya guca muri iryo rembo? Nta bikubuza, nta biriko birakubuza ngo ntubandanye guca muri iryo rembo. Mbega nta mwami wakurashe? Mbega nta gikomere ufise? Mbega umweko ni woba warakanyurutse? Subira witegure, subira witegure kugira ngo usubire mwihiganwa, uhiganirwe igitsibo kitazoshira. Birashoboka ko umuntu ashobora kugira akabazo, birashoboka ko umuntu ashobora kuraswa umwami, birashoboka ko umuntu ashobora kumugonga mwihiganwa, birashoboka ko ushobora gutibarabara, ariko garuka mwibarabara. Urugendo ruracariho kandi ruracari rurerure. Subira urabe ko atakibazo wagize mu rugendo rwawe, usubire witaze. Tugomba dusenga Imana, tugomba dusengere aba bamaze kwitahura kugira ngo bashobore kugira ikintu no kwita gutunganya canke reparation, kugira ngo ikintu kitagenze neza congere gisubire mu rutonde, umuntu asubire mwihiganwa. Mbega ntaco wosaba Imana muri uku guca mw'irembo rifunganye? Ko mbona hari ubukene, ko mbona hari inzara, ko mbona hari ibitsitaza, ko mbona hari ukugwa no kuvyuka, ko mbona hari ukubura amavuta. Mbega ntaco wobwira Imana? Uhagurukira aho na wewe turagusengera. Hari ico wosaba Imana? Hari ico ubona ukeheje? Hari ico wobwira Imana mwibanga ati nubwo biruko na jewe ndagomba gushishikara guca muri iri rembo rifunganye? Erega ngo benshi bazogomba kuricamwo ariko ntibazobishobora. Twebwe turi muri sirikwi, twebwe turi muri ico gikorwa cyo kubandana. Nimwibaze ngo bizogumuku, ahaza benshi bazogomba kubicamwo, bazogomba kuricamwo, bazogomba kubandana nk'uku, ariko ngo ntibizoba bigishoboka. Dusabe umukozi w'Imana Sabiyumva Paul ashike hano asenga Imana kuri aba bantu bahagaze. Umwe wese afise ico ariko arasaba Imana. N'aba bafukamye hari ico babonye bahajije. Dusabe umukozi w'Imana basengere. Mana data wa twese uri mwijuru, turagushimiye uyu mugoroba wuno munsi Mana, utubwiye neza ko mwungere wanje mwiza irembo ryo kuja mwijuru gushika huri
ni irembo ripfunganye, kandi uratubariye neza ko dukwiye gushishikara guca mu irembo ripfunganye Mana. Kandi muri uru rugendo turumvise hari byinshi bigenda bitubuza, biduca ivutu, biduhagarika, bidusubiza inyuma, bitumara ukwizera, bigadukuramo amavuta byinshi Mana. Urabitubariye uciye mu ijambo ryawe uko warirungikanye umukozi wawe. Mwami, turagushimiye uyu mugoroba uvuganye n'ishengero Mana, uriko uraritegura, uribarira gushishikarira ukwera n'ukugororoka. Mana, urakoze, turagushimiye rero Mwami. Abantu Mana, jambo ryawe baragirabiyemwo, basanga barakebeje, hari n'icyo bakenye, hari ivyo bakenye, barakebeje, ntibashishikaye guca mu irembo ripfunganye. None uyu mwanya Mana, mu izina ryawe ryera, subira Mwami, subira uvugane nabo, subira ubashireho ibihe vyiza. Mu izina ryawe ryera, ongera Mwami, mwana w'Imana, mwemu wera, yongera avugane nabo, aciye muri iri jambo nyene bumvise, abahumurize, yongera bemere ku kintu cose umwe wese muri bo yakebeje, yatiriganye. Mwami, cyamusubije inyuma, icyamutumye akezera, bigatuma Mana asubiza inyuma umugongo mu buryo bw'imhemu. Yongere yumve guharirwa, nukwozwa, nukwezwa n'amaraso yawe Yesu Kristo. Uyabuhagize, uyabezeshe, wongere ubemere Mwami, wongere inkomezi zo kusubira kubandanira iri rembo ripfunganye, gusubira kandi guca mu irembo ripfunganye. Urakoze Mwami, urakoze kubaharira, kandi urakoze kuboza no kubezesha amaraso yawe. Mu izina ryawe rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ego tugomba dusenga Imana ku barwaye n'abafise ibindi bibazo, kandi hari ico wasavye Imana, ntuzuruhe no kuyibutsa. Eka nturuhe mugabo, kandi guhaguruka kwawe kwa minsi yose ntibisigura kutizera, ariko wanka kuyiha umutekano. Ti nubu ndaha nsanzwe nzi ko wavyumvise, nsanzwe nzi kubizi, mugabo kandi nubu ndacaraha. Umumarayika yabwiye Yakobo ati sindakurekura. Erega mwemwe baza ngo erega nugufata. Yakobo ati sindakurekura utampezagiye. Murabona? Umumarayika yibaza yibaza ngo birahava bihera. Erega buri ko buratamanzura. Umumarayika arabona ati nukuri ntarembye, ndarembye. None wewe namaki, nakubwiye ko ntakurekura. Buragomba buce canke bureke, mugabo sindakurekura. Aramuhezagira, aramubwira ati ntukiri Yakobo, ubu uzokwitwa Isirayeli. Yakobo aravuga ati genda, none waruroreye iki? Haleluya! Haguruka mu kwizera, wongera ufata Imana, uvuga uti nubu ndaha, ni jewe ndagukeneye. Mu Kirundi bavuze ngo ububandwa ni wabandi urugi. Avuga ati none jewe nshikirwa ryari, have naje ninjire. Ubundi ishengero ryaramubanze ngo aca hagati mu maguru y'abantu, arirasashika iyo Yesu ari hari imbere. Ubundi baramuzibira abanyeshengero, sinzi ko bara protokoli n'abandi bantu bakera, baramuga ati wowe uje ubunyene ni ugomba gushushikira Yesu. Atande abati jewe ndaca hejuru. Abamuzanye bavuga ati duca hejuru, barabomora, barasambura, barururuka, bashikira Yesu. Nabari wewe wideklara uvuga uti nubu naje. Dusabe kozi w'Imana hano yongera ashikira hano asengere aba bantu b'abanyamitwaro, abanyengwara. Yesu yongera abagire neza. Ya haleluya, amen.
urakoze mana yera, urakoze mana nziza, urakoze mana y'ukuri, imana igororotse. Integuro yawe ni nziza mana, turonse amajambo y'impemburo atwereka neza ko dukwiriye gushishikara guca mu irembo ripfunganye. Ya haleluya, ngo benshi bazobigomba ntibabishobore, kandi tukwiye kubandana kugira ngo dushikire icyatumye dufatwa na Kristo. Ya udufashe mana Yesu Kristo, turagushimiye mana. None rero wewe ubwawe uratumiye ngo nimuze mwese, abarushe, abananiwe, abaremerewe, ndabaruhura. Ngaba baraje mana, barahagaze imbere yawe, turahagaze imbere yawe, ishengero ryawe mana. Haleluya, tabara, tabara, tabara mana abaje bose baremerewe. Hari byinshi bibabuza kubandana, bibabuza gushishikara. None mana kuri uyu mugoroba hari abageragezwa indwara, ibibazo, imitwaro, ingorane. Mana we, abandi barashwe n'imyambi Satani wa mubi agateza impagarara. Oh mana yera, tabara, shoboza abana bawe mana, yo kwambara inkweto ngo kwikingira, icuma gikingira igikiriza. Urakoze mana kubwo buntu n'imbabazi zawe, turagushimiye mana. Gutabara umwe wese hagutabaje, imitwaro itandukanye, ibibazo bitandukanye. Hariyo n'abandi mana bari bifuje kuza ariko bitashobotse, baragwaye, bari ku misego, bararembye. Mana yacu nziza, tabara. Abandi bari mu bitaro, bari muri za reanimation mana, bari mu mabloke, muri za urgence, barwaye. Tabara kuri uyu mugoroba mwiza wawe mana, wagenda ubatabara kuko uri umutabazi mwiza. Ni mu izina rya Kristo niyo tuvyizeye, amen.